kuva igihugu citwa igihugu c'u Burundi aho twakiriye ejo igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu 2020 aho leta nshasha isigwaho tukaza twumva abatwara batewe iteka harimo umwe mu bava mu muryango w'abatwa yagizwe umushikiranganji. Urumva ko ku ruhande rw'iwacu haba kubwishira hamwe mpuz'abatwa Uniproba canke ku ruhande rw'abatwa ataworeka gukenguruka ashimira cyane cyane n'icubahiro mukuru w'igihugu afatikanije n'umushikiranganji wiwe aho baba barabonye ko akarenganyo kakabaye ku batwa gakwiye guhera ko n'abatwa nabo nyene bakwiye guserukirwa mbere bagaserukira n'abandi no kuba mu nzego zifata ingingo na cyane cyane mu rwego rudasanzwe no kuvuga urwego rwa leta. Murumva ko twebwe kubw'iwacu ari umunezero udasanzwe, umunezero uvuye ku mutima, arico bituma twongeye gukenguruka tunashimira abafashe iyo ngingo. Twebwe dusaba yuko leta muri rusangi yoguma kuwo murinzi wo kugira ngo irabe ko ibibazo by'imiryango y'abatwa bitorerwa inyishu. Hanyuma ikigira kabiri naco kandi ni uko duhamagarira bene wacu b'abatwa nabo nyene guhindura ingendo bakabona yuko byose bishoboka, hanyuma bakijukira kurungika abana mu mashure kuko ishure niryo musingi wa byose w'iterambere ry'imiryango cyangwa igihugu.